Imana irakubabarira. Ejo bundi naravuze ngo abantu benshi ujubona hariho n'ama igreja cyane mu byumba by'amasengesho nibo bikunda kuba ukajubona hari abantu ngo bicaye hajya bahamagara abantu ngo imbere yo kwinjira ngo nukubanza kuza kwiyeza kuza kwitunganya ukagenda ukamubwira ibyo ni gisesema mu maso y'Imana. Ikeneye ivyo oya Imana ikeneye kuhindukira, ikeneye ko wicuza mu mutima. Haleluya. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira reka tubanze dusenge. Tuje imbere yawe Mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Mwami Imana tuje tugushima ubugira kandi tuje turirimba tuvuga ngo urera kandi uragororotse. Uri hejuru ya vyose kuko ni wewe uganje impwemu yacu, kandi Mwami Imana uganje ivyaremwe vyose kuko nta caremwe kitaremwe nawe. Uyu munsi twavyutse n'ubuntu bwawe, uyu munsi turi mu ijambo ryawe n'ubuntu bwawe. Rero Mwami Imana turabigushimiye, twizera ko ugiye kwagura ijambo ryawe muri twebwe. Senga nsaba ngo uhezagira akanwa kanje kugira ngo kabashe kuvuga wewe ivyo ugomba, kuko ni navuga ivyo ugomba bigira ikimazi kuri benshi. Rero muvyeyi mwiza ndabigushimiye, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ijambo Imana impaye kuganira namwe riravuga ngo ugarutse ku Mana nayo irakugarukira kandi ikakugirira neza. Haleluya. Ugarutse ku Mana, Imana yama yiteguye kwakira uwo ari we wese. Rero dusoma ijambo ry'Imana mu Bacamanza igice c'10, turahera ku murongo w'10 dushikane ku murongo wa 16. Maze Abisirayeli batakambira Uhoraho bati, twagucumuyeko kuko twakuvuyeko ari wewe Mana yacu, tugasaba zabayari. Uhoraho yishura Abisirayeli ati, mbega si jewe nagenda ndabakiza Abanyegiputa, Abamori n'Abafilisitiya, kandi hamwe n'Abasidoni, Abamaleki n'Abamayoni babahaza mukantakambira? Sinagenda ndabarokora nkabakura mu maboko yabo? Yamara ko mwamvuyeko mukaja gusaba izindi mana, nico gituma ntongera kubakiza. Nimugende mutakambire za mana mwitoranirije, ziba arizo zibakiza mu gihe c'amagorwa yanyu. Abisirayeli bishura Uhoraho bati, twaracumuye koko, none nutugira uko ugomba, mugabo wemere kudukiza iri rimwe gusa. Baraheza bakuraho izo mana z'abanyamahanga, basubira gusaba Uhoraho, nawe aca agira ikigumbagumba mu mutima kubwo kubona imibabaro y'Abisirayeli. Amen. Murumvise ingene Abanyisirayeli igihe cyose bati Imana nawe yabavamo, kandi bavuyemo bagira ivyago bikomeye. Haleluya. Murabona ko ubwoko bwose ubwo bagwanije nabo babahagurukiye bakabagwanya bakabababaza, bigatuma babaho mu buzima bubi, babaho mu buzima atamahoro bagira, atamunezero baha, bataco bakora ngo gishobore gutera imbere, kuko bama mu ntambara, bama mu vyago. Ariko baririmbura baravuga ati, ibi vyago biriko biratubako nuko twataye Imana, nuko twakuye Imana hagati muri twebwe. Haleluya. Hama bagira iki? Basaba imbabazi Imana, basaba imbabazi Imana. Ariko Imana nayo irababuranya, iravuga ati, oya nimugende musabe za mana mwizera, genda musabe za mana z'abanyamahanga, musabe za ibayari, iraza kubatabara. Ati, jewe mungarutse ko gute? Mwanteye umugongo, mwaranyanse. Haleluya. Ariko Abanyisirayeli baragenda barayibwira ati, Imana nukuri wewe utume tugwa imbere yawe, udukoresha ico ushaka, nta wundi tuje duhanga amaso.
hama ngo Imana igira iki? Igira ngo bigumbagumba mu mutima, igira ikigongwe. Inge ndababwira Imana yacu, haleluya, ngo iteba kuraka ikihutira kugira neza. Haleluya. Iguhiye hindukiriye. Ntirabe ibicumuro wacumuye, ntirabe ibyo wagendeyemo, ariko iraba umutima uzanye imbere yayo. Haleluya. Umutima uje wihana, umutima uje uciye bugufi imbere y'Imana, wemera amakosa. Haleluya. Rero natwe by'ukuri nk'abana b'Imana turabe ibyo twagendeyemo bitari byo, tubirabe. Umuntu wese kuva ku baganje ushika ku muntu mutoyi asubire ayirimbure, araba ati mbega by'ukuri jewe ibyo nakoze birahimbara Imana. Kuko imva ikintu kimwe Imana yanka, ntiyanka abantu, yanka icaha kiba muri bo. Haleluya. Mwibuke ko n'umwana wayo umwe w'ikinege Yesu, ikintu kimwe cyatumye atandukana nawe n'icaha. Umunsi Kristo yari ku musaraba, ariko ntiyari bwanawuje ko amaze kugera mu gihe cyo gucungura ngo yahindutse iki? Yahindutse cyako yafashe ibyaha by'abari mu isi yose. Haleluya. Ngo Yesu aravyikorera. Hanyuma Imana igira iki? Imana ntiyashoboye kumuraba, yamuteye umugongo. Kubera iki? Kuko yari gisesema mu maso y'Imana. Rero nawe nagira ndakubwire muntu w'Imana, umuntu ugendera mu byaha kandi ukabinezerererwa, uri gisesema mu maso y'Imana. Imana ntikuraba, Imana ntikubona, igutera umugongo. Ariko igihe wirimbuye ukavuga ngo jewe ibindimwo ni gisesema mu nyonga z'Imana, ukayiza imbere uciye bugufi n'umutima wihana, Imana irakubabarira. Imana irakubabarira. Ejo bundi naravuze ngo abantu benshi ujubona hariho n'ama eglise cyane cyane mu byumba by'amasengesho nibo bikunda kuba, ukajubona hari abantu ngo bicaye hajya bahamagara abantu ngo imbere yo kwinjira ngo nukubanza kuza kwiyeza, kuza kwitunganya, ukagenda ukamubwira ibyo ni gisesema mu maso y'Imana. Nikeneye ivyo. Oya, Imana ikeneye kuhindukira, ikeneye ko wicuza mu mutima. Haleluya. Ikeneye ko wicuza, ikeneye kuyibwira, ukayibwira uti aha jewe byaranse, none mfasha ntabara, ngirira neza mpinkomezi zukunesha iki kintu. Ni bangahe bihana? N'ibintu by'amafroclore, n'ibintu ubona biciriritse gose. Ariko iki kimazi nukumenya ngo jewe handiko ngenda uko Imana idashaka, ariko ukavuga ngo ndahindukiye, ndagarutse kwa data. Haleluya. Ndagarutse kwa data, iyi nzira ndimwo siyo. Haleluya. Ndagarutse kwa data, arangirira neza. Kumwe twabivugana tukabona ko umwana w'icangazi yihanye akavuga ati jewe iyi nzira nafashe ibi nakoze sivyo, mugabo ndabyanse, ndagomba kujya kwa data ngene ndamubwire yuko ibyo nakoze atari byo, ambabarire, angirire neza, anshire mu bakozi biwe, ntanshire mu bana. Ariko Imana ntikeneye kugushira mu bakozi, ntigiseye ikeneye kugushira mu ruhongore rw'intama ziwe. Haleluya. Ariko bigusaba kumenya neza ko ahura atariho, bigusaba kumenya ko ibyo ugenderamwe atari byo. Haleluya. Ugasaba inkomezi zo kuva muri ivyo. Amen. Ntikeneye ko unezereza amaso y'abantu. Oya. Ariko ikeneye ko uhindukira. Abanyisirayeli barayiririra. Baravuga ati Imana, naho twaguteye umugongo, naho twakoze ibyankwa nawe, tuje imbere yawe tugusaba ngo nukuri tuje kugwa mu biganza vyawe. Haleluya. Tuje gusaba kugwa mu biganza vyawe. Kuko bazi neza ko mu biganza vy'Imana ntibashobora kuhagwa, ahubwo barahatabarirwa. Haleluya. Imana igira iki? Ngo igira ibigumbagumba mu mutima wayo. Igira imbabazi. Imana yacu yuzuye imbabazi. Imana yacu n'urukundo. Imana yacu ntikunda ko abana bayo bababara, ntikunda ko abana bayo baguma mu buzima butari bwiza. Imana idutegurira ibyiza. Haleluya. Idutegurira ibyo dushakira ibyiza iminsi yose. Imana ntishaka ko harabagwa mu mahonero. Oya.
ariko ushaka ko twese tugira iki turaga ubugingo budashira kandi no muri ino si tukayibamwo tunezerewe. Erega nta kuntu ushobora kunezera gutabana n'Imana, kuko ibidutwara umunezero biruzuye ni byinshi, kandi na Kristo murazi ko yarabivuze ko iyi si nta mahoro. Iyi si irimwo ibyago, irimwo intambara, irimwo amarushwa menshi, ariko ihumure turikura kuri we, kwa tubwira ngo ntimutinye muhumure, naranesheje isi na kuzimu, ibibagora byose narabinesheje. Rero nico gituma dukwiye guhungira muri uyo yanesheje byose. Hako witwaje iki wewe, wisunze iki wewe, wisunze inkomezi zawe, wisunze igihagararo cyawe. Cyo nubusa igifisi ico kimaze nukwihisha musi y'igitutu ca Kristo. Niho ubutabazi buri, niho amahoro ari, niho umugisha uramuri. Ese icoma ukabitahura, ese icoma ugahishurirwa iryo banga, kuko iri banga rihishijwe amaso ya benshi. Ariko Mana nukuri ndakwinginga Data, Mpwemu Yera mufasha mwiza, ndakwinginze ngo ukure uruhunyi ku maso y'abana b'Imana, ukure n'ibizibira amatwi yawe yo mu mwuka, kugira ngo bumve ijambo ryawe kandi bahishurirwe ukuri kwawe. Haleluya. Nta handi hari amahoro, nta handi. Ibidutwara amahoro ni byinshi, ibidutwara umunezero ni byinshi, ariko hari umwami mwiza, hari umwami adukunda, hari umwami atugwanira intambara, hari umwami ahora amaso uko bukeye nuko bwije ku bwawe nanje. Haleluya. Rero isengesho ngusengera nanje nisengera nuko Imana yo gutabara ikakugirira neza ugahushirirwa iryo banga. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, Imana y'ubwiza n'ububasha, uri mwiza Mana kandi ugira neza. Ijambo ryawe riraryoshe, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe n'umuti uvura. Reka rigwe muri byiza mu mitima y'abana bawe, kugira ngo ribamurikire, kugira ngo ribakomeze, kugira ngo ribahe gushikama no kwihanganira ibibagaragaza n'ibibagwanya. Bamenye ko amarushwa y'umugorotsi ari menshi, ariko uyatuneshereza ariho. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro n'ishimwe bibi vyawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.